Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane agiye kwibanda ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Turaza kubabwira ko kw'iradiyo RTNB ndetse n'imboneshakure y'igihugu hari ikibazo gikomeye cane, aho abakorera iradiyo RTNB bandikiye icete rikomeye cane umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Hari byinshi bitandukanye bamusabye, hari byinshi bitandukanye bamweretse, byose nyine turaza kubigarukako mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira kandi ku nkuru itangaje kandi iteye ubwoba ku basoda b'u Burundi bariko barajya muri Kongo, aho bariko barahura n'ibibazo bikomeye cane mu gihe leta yo ibandanya kurungikayo abandi basoda, mu gihe abanyagihugu bari ku rubibi rw'u Burundi na Kongo bafise ikibazo gikomeye cane kubera ukuntu bagumya babona ibiziga by'abasoda bapfiriye mu ntambara muri Kongo bizanwa mu gihugu, ariko leta yo ikabandanya kohereza abasoda muri icyo gihugu ca Kongo, aho abanyagihugu batari bake batabyishimiye kandi babona ko biri buze gutera ingaruka zikomeye cane ku gihugu. Hari amakuru menshi atandukanye nyine arabana n'ibyo ngibyo twamaze kubatohoreza tubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Si ibyo gusa, andi makuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyona kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tutatangurire kuri ino nkuru imaze iminsi ivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo burahagaritswe umutima n'ibitigiri by'umurengera by'abarundi bapfungirwa mu mabohero yo muri ico gihugu. Nk'uko biri mu itangazo umuserukizi w'u Burundi mu gihugu ca Afrika y'Epfo ryo kuri uyu wa 24 Gitugudu 2023, Alexis Bukuru agabisha abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo kwirinda kurwa mu makosa yo kuba muri ico gihugu ata byangombwa bafise, kuko ngo ibitigiri by'abarundi bapfungirwa mu mabohero ya Afrika y'Epfo biteye biduga kandi birateye ubwoba cane. Ambasaderi Alexis Bukuru amenyesha ko abo bapfungwa usanga hari abagirizwa kuba muri ico gihugu batabifitiye uburenganzira, hamwe n'abo usanga barenze ikiringo ntabanduka co kugaruka muri Afrika y'Epfo. Ikindi ngo hari n'abandi bapfunzwe bagirizwa izindi nyifato mbi zijanye n'ubusuma, ukwagirizwa gufata ku ngufu abigeme n'ibindi byinshi nyine bakaba bapfunzwe aho ngaho. Ngo ibyo rero biza byiyongera ku bandi barundi usanga bapfira mu masanganya yo mw'ibarabara, ibimaze iminsi byibonekeza muri icyo gihugu nyine, aho ambasaderi asaba abarundi bariyo kwitwararika bakajya bajyayo bafise ibyangombwa bibemerera kubayo. Uwo muserukizi agatera akamo abarundi bose kwirinda kugwa muri ibyo byago no kumenya neza amategeko y'inzira ku batwara imiduga n'amapikipiki. Ngo ku bijanye n'abazica amatwi ntibabikurikize, ambasaderi Bukuru amenyesha ko atakigongwe ku bazokwagirwa n'ayo makosa, kuko ngo abategetsi bo muri ico gihugu bavuga ko arengewe n'abantu benshi baba muri ico gihugu uburyo budakurikije amategeko kandi badafise ibyangombwa. Ariko umuserukizi akaba arangiza asaba ko abarundi bose bari muri ico gihugu kwiyandikisha ku ndongozi zabo kugira ngo ubuserukizi bushobore gufasha mu mwanya muto ababitura muri bene ibyo bihe bikomeye, kuko nyine biraboneka ko abarundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cane, kandi bikaboneka ko nyine benshi baba bari muri ico gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko, aho ambasaderi asaba nyine abarundi batandukanye ko bakora igishoboka cyose bakajya bajya muri ibyo bihugu bafise ibyangombwa byuzuye. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Cibitoki, aho abanyeshuri batandatu bo ku mashuri mato mato bakomeretse, amazu arenga 600 arononekara kubera imvura y'igihusi. Kubwo ibiharuro mfatakibanza abanyeshuri bo mu mashuri y'intango
batandatu barakomeretse, inzu zirenga 600 nazo nyine ziratwarwa n'imvura y'igihusi ivanze n'urubura n'umuyaga yaguye mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi, ku wa kane wa 26 Gitugutu. Abajejwe intwaro muri ibyo bice hamwe n'abanyagihugu baratabaza abafasha kugira ngo abahuye n'iryo sanganya batabarwe kuko bari mu buzima bubi kandi bukomeye cyane. Hejuru y'abo bana batandatu bakomeretse, inyubakwa nyinshi zarononekaye ku buryo bukomeye cyane. Amashuri 16, ibirasi 26, ubuzu bwa surwumwe 13, amazu arenga 678 byose byarasidutse. Hampande y'ibyo amashengero 5, imirima myinshi byarononekaye cyane, bishikirizwa n'umwe mu bajejwe intwaro, yongera ko ibiti 20 by'umuyagankuba mwinshi na mukeya byakozwe ko n'umuyaga mwinshi, kandi ko ubu amakaritsiye menshi atagira umuyagankuba. Ubw'abanyagihugu ibikorwa by'amashuri mu mashuri yakozwe ko niyo mvura byarahagaze kuko nyine ntabwo byakunda ko bibandanya. Abanyagihugu bakozwe ko nibyo biza baryama hanze kandi ntibagira ayo bacira n'ayo bamira imbere y'ayo mabi. Abategetsi basaba abashoboye gufasha kuza gufasha abari mu byago muri ino minsi kuko biboneka ko bari mu byago bikomeye cyane. Mu murwi ujejwe gukingira no gutabara mu bihe by'ibiza n'isibe uvuga ko uriko uraharura ibyononekaye kugira ngo hamenyekane urutonde ntabanduka rw'ibyononekaye ruzokwereka abagira neza imbere yo kumenyesha ko ibyankenerwa by'ibifungurwa n'ibyo kwifuka, hatibagiwe ibikoresho byo mu nzu n'amabati byihutirwa. Uwo murwi usaba abanyagihugu gushira imbere umugenzo wo gufashanya mu ntumbero yo kugarukira ku bari mu kaga ndetse n'abari mu byago bikomeye cyane bariko baraterwa n'imvura nyinshi iriko iribonekeza muri ino minsi, aho ibintu bitandukanye biriko birononekara ku rugero rwo hejuru. Ariko bababwiye ko abakozi bakora kuri NTB bandikiye icyeterere umukuru w'igihugu bamusaba ibintu bitandukanye. Urwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu basaba kuronswa ibirarane by'imishahara. Abakozi ba radiyo n'imboneshakure by'igihugu barasinye ku rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye basaba ishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu rijanye n'irekurwa ry'imishahara no kuduzwa amapeti mu kazi. Ni nyuma y'ingingo y'inama nshikiranganji yo guhagarika itangwa ry'iyo mishahara. Iradiyo n'imboneshakure by'igihugu biri mu nzego 133 z'igihugu zifise amategeko adasanzwe ziriko zirasaba ishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'uwa mbere Nyakanga 2023 ku bijanye n'ibirarane ku mishahara. Hafi abakozi 400 kugumurongoye iyo sendika barateye umukono kuri urwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye, nubwo abajejwe intwaro muri RTNB batabyemera bakaba babihakana bivuye inyuma. Ico gikorwa c'abakozi bo muri RTNB cakozwe bitumwe n'ingingo y'inama nshikiranganji yo kubangira ibijanye n'itangwa ry'imishahara. Imvo mu nama yayo yo kuwa gatatu kwa 18 Gitugutu 2023, inama nshikiranganji yagirije zimwe muri izo nzego zirabwa n'iyo ngingo kuba zakoze ibiharuro bitari byo ku mishahara, aho nyine bahise bafata ingingo nshasha, ariko nyine izo ngingo zikaba zitariko zirashirwa mu bikorwa. Inama yihutirwa yaciye itunganywa n'ubuyobozi bukuru bwa RTNB kugira ngo baburabuze intambuko z'abakozi bo muri ico kinyamakuru ca leta. Muri iyo nama yakozwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu yari yitabwe na Thierry Kitamoya, umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru. Eric Nshimirimana, umuyobozi mukuru wa RTNB, yishura ko byari bishikirijwe n'umwe mu bakozi, yavuze ko ikibazo cyo kurekura imishahara kitamuraba. Ubw'amasoko Nshimirimana yarumvirijwe mu gitondo cyo ku munsi wa kane n'igendereza ry'igihugu. Abakozi ba RTNB co kimwe n'abandi bakozi bo mu zindi nzego 132 zifise amategeko adasanzwe ntibatahura igituma itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa mbere Nyakanga 2023 rijanye no gutanga ibirarane by'imishahara hamwe no kuduga mu mapeti ritashirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Kubw'iryo tegeko imishahara yategerezwa gutangwa kuva mu kwezi kwa Gitugutu 2023, ariko kugeza uyu munsi ntibirigera bikorwa. Akaba ariyo mpamvu nyine abakozi
b'imboneshakure n'iradiyo RTNB nyine bandikiye ikete rirerire umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yabatunganiriza. Tuvuye ngaho nyine hari amakuru twari twababwiye mu ntango y'abasirikare b'u Burundi bariko barajya mu gihugu ca Kongo, ariko abanyagihugu bakaba bafise ubwoba bukomeye cyane kubera ibiziga by'abasoda b'abarundi bagumya batahakanwa buri munsi, ariko leta yo ikabandanya koherezayo abandi basoda, aho basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose akagira ico akoze abasoda b'abarundi bakareka kugumya bapfira mu gihugu cibanyi ca Kongo. Umurwi w'abasirikare b'abarundi n'amakamyo yuzuye ibigwanisho bajabutse Rusizi berekeza muri Kongo. Ikamyo yose y'abasirikare b'abarundi yitwaje ibigwanisho binini na bito bito barabonywe ku nkengera z'uruzi Rusizi rubibi rwa Kongo kw'ibarabara rya gatandatu ku mutumba Kaburantwa muri komine Buganda intara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuri uyu wa kane hafi isaha 12 z'umugoroba bariko bajabuka Rusizi binjira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Musitanteri n'urongoye igipolisi muri iyo komine ntibashimye kugira ico bashikirije kuri ibyo byose nyine byavuzwe, kubera ko nyine banze kugira icyo batangaza, kuko nyine nabo bavuze ko atamakuru ahagije babifise ko, ariko bakaba banatinya ko bashobora kugira icyo bashikiriza bikaba byababyarira ibikomeye cyane. Ubwo isoko ryaho nyine abo basirikare b'u Burundi bari mu makamyo 4 yuzuye ibigwanisho bakaba berekeje ku Rusizi kugira ngo bajabuke muri Kongo. Abanyagihugu begereye urwo rubibi bategetswe kuvaho kugira ngo ntibabone uko abo basirikare b'u Burundi bariko barajabuka berekeza muri Kongo nk'uko bivugwa n'isoko mu gipolisi, kuko abarundi ntibanezezwa no kubona abasirikare b'u Burundi bagumya bapfira mu ntambara yo muri Kongo ibatera agashavu gakomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine na leta ishaka kurungikayo abasirikare abarundi batabibona. Iryo soko nyine ryamenyesheje ko abo basirikare b'u Burundi bagiye igoma umugwa mukuru wa North Kivu no mu misozi migufi na miremire yo muri teritwari ya Uvira muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Iryo soko ritomora kandi ko abo basirikare barungitswe mu mugambi wo gufashanya mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu bibiri, bafise igikorwa cyo kurwanya umurwi wa M23 n'abagwanyi b'abarundi benshi muri ako karere nyine bamaze igihe kitari gito bacumbitse mu gihugu cibanyi ca Kongo, aho nyine leta y'u Burundi ishaka kubarwanya yivuye inyuma, ariko bikaba biboneka nyine ko u Burundi buriko burahahombera abasoda benshi cyane, kuko umunsi ku munsi hariko haratahukanwa ibiziga by'abasoda b'abarundi bapfuye kubera nyine bapfuriye mu ntambara iriko irahuza M23 ndetse na leta ya Kongo, ndetse n'imirwi itandukanye y'abarwana na leta y'u Burundi icumbitse mu gihugu cibanyi ca Kongo. Iryo soko ritomora kandi ko abo basirikare barungitswe mu mugambi wo gufashanya mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu bibiri, bafise igikorwa cyo kurwanya umurwi wa M23 n'abagwanyi b'abarundi benshi muri ako karere. Nubwo biri uko, amakenga ntabura mu banyagihugu baba ku nkengero bama babona buri munsi hatahukanwa ibiziga by'abasirikare b'u Burundi biciwe ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu benshi mu banyagihugu bafise ubwoba bakavuga ko ibi bintu bidasanzwe biriko biratuma abasoda b'abarundi bapfira mu ntambara muri Kongo, mu gihe aho kugira ngo bafate ingingo ihagarika kugira ngo kohereza abo basoda, leta yo ibandanya koherezayo abandi basirikare mu gihe n'ababa ariyo baba ariko baratahukanwa ari ibiziga. Tubajije kuri ibyo uburongoye igipolisi muri komine hamwe na musitanteri wa komine Buganda ntibahakana ayo makuru, ariko ntaco bavuga ko na kimwe. U Burundi bufise ikambi zibiri za gisirikare ku butaka bwa Kongo zarungitsweyo mu mugambi wo gufashanya hagati y'ibyo bihugu bibiri, hamwe n'umugambi w'akarere wa EAC nyine, aho bariko barafasha leta ya Kongo kurwana umuhari wa M23 urwana n'igisoda ca Kongo, ariko bikaboneka ko nyine abasoda b'u Burundi bariko barahapfira ku rugero rwo hejuru, kuko hafi ya buri munsi hatahukanwa ibiziga by'abasoda b'abarundi babaguye ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Hari amakuru menshi nyine atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri Mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wewe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.